Alright. Yeah. Tuvugisha ukuri. Youface lingaha nk'umusore. Yeah. Ariko ndumva hari ikintu kiriko kiramotera. Aho imbere. Ariko ndavuga ni umuntu asiga akamwiruka ko nasiga akamwiruka ndagira nti rero muri uno mwanya ndi ku rugendo ariko novuga ngo urugendo ndiko ngeze nko ku bice 60 kwijana. Yeah, yes I. Nitwa Umurundi. Umurundi ni izina rya mbere, yandi mazina ni Bukeneza Boniface, ariko izina ry'uburirimbyi canke ry'ubusani ni Youface. Okay, right. Youface n'Umurundi yuzuye, akaba kandi n'umuririmbyi, ndetse mbavu y'uburirimbyi nkaba kandi ndi numumenyesha amakuru, novuga yuko iyo myuga yose iranyubaka. Ariko kandi Youface kandi novuga ngo n'Umurundi w'imyaka 32. Cyane cyane ariko cyo no kongera ko nuko Youface ni umunyeshure kuri kaminuza y'Ingozi, ariko ararangiza mu gisata cy'indimi biteye bimwe bita faculté de lettres et de sciences humaines, muri département d'interprétariat traduction, bimwe byo guhinyanyura indimi. All right. Youface hambavu yo kuronka inspiration yavuye hirya no hino, yarinjiye neza na neza mu muziki. Novuga ngo umuziki natanguye kuwinjira nkiri muto cyane, ndavuga ngo kwipfuza kuririmba, ariko inspiration haraho iba yavuye, ariko ibikorwa byo kwandika nabitanguye nkiri mu mwaka w'indwi muri secondaire, aho hari mu mwaka w'2004. Mwaka w'2004 niho natangura kwandika indirimbo ya mbere, ariko ntararonka icizere cyuko indirimbo yanje ishobora kuja mu majwi igashobora gutanga ubutumwa bumeze neza cyane. Nagiye rero kwinjira neza na neza mu muziki, ndasohora ururirimbo rwa mbere mu mwaka w'2016, itariki 14 ukwezi kwa kabiri umwaka w'2016. Indirimbo ya mbere yiswe twari twarakundanye. Novuga ngo ku ruhande rwanje rumwe harimo message inyerekeye, ariko ku rundi ruhande ni message yerekeye umugenzi, ariko naciye ngira kombinezo, harimo ibindaba, ariko harimo n'inguvu canke intege nashatse gutera mugenzanje ko byari byahejeje kumushikira, ariko ndaheza ndasohora ururirimbo nanje, ariko ndavuga nti nanje mu by'urukundo ntihabuze ikintu nanje novuga nti ibihe noba narabayemwo atari bibi, ariko benshi mukunze kumbaza ati ni kubera iki twari twarakundanye, mbega habaye iki, ariko no kugira nti Bukeneza Boniface canke Youface, ndavuga nti ariko indirimbo twari twarakundanye yaje nko kwishura ibibazo bya mugenzanje, ariko kandi nanje ndaheza ndavuga nti nanje ibihe byiza mu rukundo narabigize, ndaheza ndatereramo agaturufu. Yes. Wow. All right. Ubutumwa ntanga canke ahantu nibanda cyane, ahantu hankoze ko hatumye ninjira no mu muziki wanje, ni urukundo. Ariko ndavuga urukundo muri rusange, urukundo hagati y'abene gihugu, urukundo ariko kandi ndashira imbere mu bikorwa
kuko hari urukundo abantu baraje bagashira hamwe bagaca bagira ikintu gikomeye cyane ngo l'union fait la force cyangwa united we stand, divided we fall nkuko abongereza babivuga. Ariko kandi ndibanda ku bikorwa by'iterambere kwiterambere, ariko nkaza no mu byo gukundisha igihugu, gukunda no gukundisha igihugu. Impamvu nyamukuru nayivuze ariko sinayimvye mu mitsi. Impamvu nyamukuru jewe nakuze nkunda umuziki, ariko bivanye n'abaririmbyi batandukanye, no kuvuga ngo hari ubutumwa numva abaririmbyi batari bake batanga nkumva burankozeko. Aho nkibanda ku rukundo hagati y'abavukanyi, ku rukundo hagati y'abenegihugu, na cyane cyane ko hari n'ibihe bibi igihugu cyacu cyaciyemwo, ariko nkumva ubwo butumwa bwo guhuza abantu, ubwo butumwa burankozeko. Hanyuma rero ndanje ndifuza guhanura kugira ngo abantu basubize hamwe, ndetse hari n'indirimbo zimwe nagiye ndagaruka ku kintu cyo gusubiza hamwe, nko muri We Are Independent hari ahantu hariho igice kivuga cyane ku gusubiza hamwe. Ariko kandi ndagira nti nubwo byogenda uko, ariko ni gute nzoshobora guhanura umuntu ko nzi kuvuga ari kimwe, ariko kugira ngo ushikire umuntu mwubahuke bigoye. Niho rero nahavura ngira nti nyabuna ndashobora guhanura umuntu ntamukoze ko, ariko nkacisha mu ndirimbo yanje. Ndaheza rero ndiyumvira ndazana icyo cyifuzo cyo gukora umuziki wanje kugira ngo ubutumwa bwanje buhanure abana bariya nkumbure bafise inyifato itabereye, abakwegera ugwaruka mu bintazi, kugira ngo umwe wese yumve uruhara ajejwe kugira ngo ateze imbere igihugu ciwe. Ubu turi mu mwaka wa 2021 nivyo, ariko kandi hambavu yuko tushika ngaho no kumenyesha ko indirimbo hajya ngo ukwizera ni ikintu gikomeye cyane. Yego, indirimbo nanditse mu 2004, indirimbo yagiye guhinyanyurwa neza, texte novuga ngo iri original mu mwaka wa 2006. Niho novuga nti naho narorose texte novuga nti iyi ndashobora kuyipresenta hariho hose iyo ndirimbo, ariko kukwizera ndaguma ndayibitse nongera nandika n'izindi. Ariko igitangaje indirimbo yagiye gusohoka haciye imyaka 10, mu mwaka wa 2006 no mu mwaka wa 2016, haciye imyaka 10 yose. No kuvuga rero nti uyu mwaka uyu turi mu mwaka wa 2021, ubu ngeze ku ndirimbo zishika ku ndirimbo 8. Indirimbo 8, hari indirimbo bita Burundi nzoguhaya, hari indirimbo bita Koranishaka, ndetse ari nayo yanditswe mu mwaka wa 2006. Novuga ngo niho narose texte original, ariko ikaja gusohoka mu mwaka wa 2016. Hambavu ya Koranishaka hariho We Are Independent, iyo ni ya 3. Hambavu ya We Are Independent hariho Twari Twarakundanye, ariyo ya 4. Hakaca haza Mbariza, ariyo ya 5. Hakaca haza Kwagalanyo, ariyo ya 6. Ndetse hakaca haza Turarushinze, ariyo ndirimbo y'indwi. Ndirimbo nakoze mu ntumbero yo gutera intege abashakanye, ariko bagashira ku mugaragaro ibikorwa byabo by'urukundo, kuko rujya n'urugendo ruba rudasanzwe. Aho rero ndavuga nti rega ndabatera intege, ariko nanje nyene bien sûr ntiyibagiye. Ariko indirimbo ya 8 novuga ngo ni nayo novuga ngo mfise ubu ya nyuma ku rutonde mfise ubu, ni indirimbo nise Kaminuza yacu ya Ngozi. Ni indirimbo nakoreye Kaminuza ya Ngozi. Izo nizo ndirimbo ngezeko muri uno mwanya tuvugana. Uramwumva? Yes, migambi ni myinshi.
imigambi nk'umuririmbyi ntushobora kuyimara. Imigambi ni myinshi cyane, ibikorwa byama bihari byinshi cyane, ariko ndavuga nti ndabafitiye bishasha abakunzi banje. Mu migambi mvise nyamukuru nasanze indirimbo zose naratanze ubutumwa, ariko naratanze ubutumwa ndavuga, ariko cyasanga hari icyo nibagiye gato bitewe n'uburyo. Ndavuga rero iki umugambi w'amashusho cyangwa w'amasanamu. Umugambi rero mvise nimirije mu imisi ya vuba, imbere yo kurangiza kaminuza yanje, kaminuza ya Ngozi mu gisata c'indimi, guhinyanyura indimi. Ndavuga nti umugambi mvise no gukorera amashusho indirimbo maze gukora, kuko icyo kintu nagiye sinagiha agaciro gose icyo gihe, nibanda mu kuvuga ntanga ubwo butumwa gusa, ariko ubu ndavuga nti ngiye gushoka mu gukorera amashusho indirimbo zanje zose maze gukora, kugira ngo ubutumwa bushike kure gusumba. Uravuga ati mu misi mikeya abakunzi banje mashobora gutora indirimbo zanje zose kuri YouTube ziri kumwe n'amashusho yazo? Yes, ndashobora kuvuga nti zitaziye rimwe, ariko niwo mugambi nifuza. Baraza kubona imwe imwe, ariko kandi ndagira nti umuntu wese unezerezwa n'ibikorwa nkora, nawe urashobora kugira uruhara ugaterera, na cyane muri wa mugambi wo gukunda igihugu. Yes, ukagira icyo uterereye nawe aho uri hose, kugira ngo ibintu bigende neza cyane, tubandanye twuzuzanya. Byiza cyane. Yes, intambamye ziri mu muziki ni nyinshi cyane cyane ku muziki w'u Burundi. Ku muziki w'u Burundi biraboneka ko hakiri agahaze. Biraboneka ko rimwe na rimwe indirimbo zacu ntizishobora gushika kure bivuye kuri twebwe abaririmbyi, bikava kandi no ku binyamakuru, ariko kandi bikava no kuri leta, kuko turabana b'igihugu. Yes, turabana b'igihugu. Muri wa mugambi wo gushigikirana, umwe wese akagira uruhara yerekanye kugira ngo yereke mugenzi we ko amushigikiye. Ariko intambamye nyamukuru novuga mu muziki w'u Burundi, hari ukutavugana. Mvuze ukutavugana, hari umuririmbyi, hari na bantu bahinyanyura umuziki, ba DJ hariya. Yes, cyangwa aba producer. Yeah. Hari n'abanyamakuru, hari na leta kandi. Ariko ikihuta cyane mbona, nubwo twovuga tuti reka leta ize ubwa nyuma, kuko niyo ibifise ijambo rya nyuma, ariko ndagira nti abanyamuziki, abanyamakuru n'abahinyanyuzi b'indirimbo canke b'umuziki w'u Burundi, bisaba ko bavugana, bagakorana, bakagira urunani, ku buryo wa munyamuziki yitura umuhinyanyuzi. Umuhinyanyuzi nawe kugira ngo yerekane canke yubake izina, ashike kure, ahurumbirwe, ategezwa guproduiza ikintu kimeze gute, kifise kalite. No kuvuga ko arabize uburenganzira bwo kwankira umuririmbyi mu gihazanye igikorwa kitameze neza, akamwereka ko hari ibintu ategerezwa gukosora, kuko niyakora ikintu kitameze neza bizotukwa yanzu ihinyanyura wa muziki. Neza cyane. Aho rero ndacangaruka kandi ku banyamakuru. Abanyamakuru bajya abanyahinyanyuzi, novuga yuko nibo bafise uruhara rudasanzwe. Abahinyanyuzi nibo bashobora, novuga ayo mazu ahinyanyura, avugane n'ibinyamakuru, amaradiyo hirya no hino mu gihugu, avugane, agira urunani, ati uyu muntu igikorwa kiwe yakoze turabona umenga kirakwiye gutera imbere, rero nashigikirwe. Hanyuma
ari gisabwa byose bikava mu mwumvikano na cyane cyane ngo umukozi yamaberwa n'agahembo kuko biraryoshe kumva Ufes ariko aravugwa hirya no hino neza cyane biraryoshe kumva naka yarazi yuko ari muto cyane indirimbo yiwe iri kirasamirana ikindi kandi bagwize amahiganwa gutyo umwe wese haba amahiganwa habwira amahiganwa y'abanyamuziki umwe wese azarabone kibanza afise hanyuma abone ahakosora hanyuma n'ubushimwe butangwe ataguhengama hanyuma leta nayo nyene irashobora kuza irafasha nayo nyene kugira ngo n'abaririmbye nabo bamenyekane nko kugwiza nk'amasoko hanyuma gutyo nk'amapublicité nkumbure indirimbo zikaba iz'abarundi mu mapublicité akorwa mu kwamamaza iki canke kiriya ariko kandi n'abadandaza bamamarisha ivyabo gutyo murumva ko hategezwa kuburunani hagati yabo bantu navuze abadandaza abahinyanyuzi abanyamuziki abanyamakuru ndetse na leta kuko leta ni twebwe nyene nubwo tuvyibagira alright tuze tuvugisha ukuri Ufes lingaha nk'umusore ariko ndumva hari ikintu kiriko kiramotera aho hii imbere ariko ndavuga ni umuntu asiga akamwirukako nasiga akamwirukamo ndagira nti rero muri uno mwanya ndi ku rugendo ariko novuga ngo urugendo ndiko ngeze nko ku bice 60% yes